will sing for the rest of my life. Ndabahaye kaze mwese muri ko muri televiziyo gitaje kino cageno canyu c'umutumire aho nizera ko muri benshi muri kurikirana ikiganiro kirarya ngo mushoye kuronka umuco ku matema atandukanye muhakure ubwenge bw'Imana muhakure ubumenyi kanaka ugutabara kanaka mbese muhakure ubuntu bw'Imana kiganiro ndazi yuko ari gano cigisha abantu batari bakeyi rero mugeno cuno munsi tuzovana ku iteme idasanzwe benshi bahora bibaza ko benshi bafise ko ugutabara kanaka abandi gutabara kanaka mugabe ice muri kino cuno munsi bafise umutumire aza kuduha umuco kubijanye na teme no munsi murashobora kwibaza ati yo teme ni yihe ni teme nje cyane gose kandi abantu benshi bakeneye gutahura ivuga gutanye agakiza niki nashaka ndamuhe umwanya atangure idondore imbere ko twinjira idonido mu kiganiro cuno munsi kaze cyane murakoze nitwa HABIMANA Djibril nkaba ndumukoze kuri televiziyo etage amankora ikiganiro c'amasengesho ego mu majambo make n'ivyo ego murakoze cyane turashimiye cyane ko namwashoye kuza muri kino kiganiro cuno munsi hari muri televiziyo etage cyatuye kubijanye n'agakiza niki turumvise ko mukora ikiganiro c'amasengesho ni ikiganiro giha gifasha abantu benshi cyane abantu bagikurikirana barahigira gusenga bakakira gukira kubohoka kumenya Imana gukunda Imana rero uno munsi ni kindi kiganiro tumutumire aho muze kutuyagira byinshi kubijana n'agakiza rero benshi bari baza agakiza niki nashaka muduhe umuco gatoyi mbega umuntu wumvise agakiza yotahuriki mu majambo makeya agakiza ni ingene umuntu ahunga icago majambo make urupfu canke ikindi kiza cyose kibangamiye mu majambo make ukubaho kwiwe mu yandi majambo agakiza tuvuze agakiza harimo ikintu cyo gukira iyo umuntu avuze ngo naronsa agakiza mu majambo make aba yakize none umuntu yakiziki yakiziki mugabo muri bitiko turavuga ngatwe tuvuga agakiza ko kwakira Kristo mu buzima bwacu agakiza iyo tuvuze kandi agakiza tuvuga yuko nta gakiza gashobora kuba atamukiza ariho kandi nta mukiza ashobora kubaho atamuntu umuntu wo gukira ariho ni nkuko tuvuga ngo hari umuntu ashobora kuba umuganga atamugwaye ariho n'agakiza ntigashobora kubaho ugakeneye canke mu yandi majambo agakiza ugakeneye ntashobora kuronka agakiza ataronse umuntu amukiza rero mu majambo make rero iyo tugomba kuvuga rero kuvyerekeye agakiza tugiye muri kuvayo niho batubwira neza agakiza icarico iyo gusoma muri kuvayo igice ca gatatu baratubwira inkuru y'ukuntu Imana yagiye gukiza ubwoko bw'Abanyisirayeli mugabo usubiye inyuma uzosanga Imana yishuye ku kibazo cari kiriho nuko Abanyisirayeli bariko baraboroga bariko bararira barabaja bategeza rero Imana yateza kubanukira umukiza aza kubakura muri ubwo buja rero mu majambo make yagakiza niki numva mu majambo make nkuko nari nabivuze ni ingene umuntu ahunga icago rero uko guhunga icago kenshi Bibiliya ivuga yuko Abanyisirayeli bahunze icago Imana ari bakuye muri Egiputa batwaye muri gisezerano mu yandi majambo yari bakijije mu yandi majambo yari baderive mu majambo make n'ivyo ego murakoze cyane muratwetinza ko agakiza harimo ikintu cyo gukira harimo ikintu cyo kubohoka harimo ikintu cyo kuva mu kibanza kimwe uja mu kindi kibanza ndumva wavye ngo agakiza canke umukiza abaje gukiza umuntu kanaka afite ikibazo nemwe tubwira eta y'umuntu adakije ukuntu bimeze ko ndumva ko uwo muntu amerewe nabi cyane umuntu musanda dakijijwe abameze nk'umuja muri uko turabivugana numuja musanzwe mu yandi majambo w'icaha umuja w'icaha rero umuntu uja w'icaha kenshi umuntu yaba ari umuja w'ikintu ntagikora ko ashaka kugikora asanga yagikoze kuko muri we hariho nuvuga ko aka option kamusukira kubikora umuntu ntaba umusame ntaba umwicaye ntaba umubeshi kuko ashaka kubesha umuntu aba umubeshi kubera ko muri we hariyo option yitwa icaha imusunikira kubikora nkuko uvuga ati inka igituma ibayeho ubuyobozi bibayeho ni kubera ari inka nyene
imbwa igituma ikuga ni kubera ari imbwa ni imbwa nyene ushobora kuyisaba kuvuga nk'umuntu wari bikunda hari ikintu gituma ikuga igituma ikuga rero eta rero y'umunyavyaha bwa mbere nambe nukubera ko ari umunyavyaha nukubera icambere nambe nukubera ko atafise ubuzima bw'Imana muri we ni kubera ko kadusome gatoya muri dusome mu Baroma igice ca Baroma igice ca cindwi murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15 baratubwira ngo kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'imwemo ariko jewe nganzwa na kameremere kanje nagurishijwe ngo nganzwe n'icyaha uri Paulo ariko aravuga eta y'umuntu adakijije ngena ameze afise ariyo aganzwa na kameremere kiwe kuganzwa araganzwa mu yandi majambo tuvuga ko ari mu esclave w'icyaha aravuga ngaha ngo nagirishijwe ngo nganzwe n'icyaha muri we nico gifise ububasha umvise nico gifise ububasha aravuga ngo sinzi ico nkora kuko ico ngomba atari ico nkora umvise eta y'umunyavyaha nuko ico gomba gukora sica sanga ari karakora yipfuje gukora iciza ntibikunda kuko muri we nta option y'iciza iri muri we nta buzima bw'Imana afise muri we azokwama imisoze yisanga ari gakora ikintu kibi nico yita ko ari ciza nikiba ari ciza kuko motivation gikora option ituma ko ari ciza kitwa iciza ntiri muri we tubona umunyavyaha kwisa umugore tukana umunyavyaha ariko ari ishanka ariko ari cyangwa amanyanga atandukanye buye ntitwotangara ntibikwiye kumugutangaza umuntu n'umwe kuko muri we afise kameremere ako kameremere nakica nta buzima bw'Imana afise muri we tubandanye dusome gatoya avuga ariko nkora ico ntagomba mbanemeye ivyagezwe ko ari vyiza ariko batwereka ko umuntu akora ivyo atagomba uwo muntu katongere dusome muri Yohana igice ca 18 muco tahuri cari ico igituma ndiko ndavuga ivyo onye ivyo igituma uwo muntu etaba arimo mu yandi majambo dusome muri igice 18 murongo wa 41 doye ku murongo wa 1 uyu ni Yesu ariko abwira abafarisayo abwira ngo mukora ibikorwa nk'ivyaso umisanzwe umunyavyaha akora kuko umunyavyaha se wiwe ni Satani bikorwa akora etarimwo ari oblige gukora ivyo bintu kuko afise kameremere ka Satani muri we baramubwira bati twebwe ntituri ibivyago dufise data umwe ni Imana Yesu arababwira ati iyo Imana iba ari so muba munkunda kuko jewe nanje mvuye ku Mana sinaje nitumye ariko niyo yantumye Yesu arababwira ngo iyo aba vyukuri munzi misanze mu yandi majambo Bibiliya iravuga ngo bigo budashanga nuko wakumenya uwo Imana yako n'uwarungise Yesu Kristo umuntu uyu muntu etarimwo ntashobora gukora iciza nkuko twabivuze igituma adashobora gukora iciza nuko akomoka kuri se wiwe se w'ikibi Satani afise kameremere afise ico caha muri we nta mucuriho muri uwo muntu hari umwiza se w'umwiza nawe ni Satani bavuga ngo ni giki gituma mutamenya imvugo yanje ni uko mudashobora kumva ijambo ryanje misanze umupagani umuntu atarizera umuntu atarakizwa biranagoye yuko atahura n'ijambo ry'Imana eta yiwe ntashobora no gutahura n'ijambo ry'Imana ntashobora no gutahura imvugo y'Imana kuko muri we nta kindi kintu kiriyo harimo umwiza mwebwe muri abaso Satani kandi ivyo so yifuza nivyo mushaka gukora Yesu ngarika atahuza abantu bavuga yuko nimushobora no kunamenya jewe nimushobora no kunanaho kuko so wanyu ni Satani rero mu yandi majambo eta y'umuntu atarizera gisoma ngo bwiwe atarakizwa mu yandi majambo ni nta kindi yumvira Satani kuko option iri programme muri we niyo gukora ikibi option iri programme muri we niyo kumvira Satani kandi ari wese wiwe majambo make nivyo murakoze cyane ndizira ko muri kano kanya abantu beko ratahura neza eta y'umuntu adakijwe ukuntu bimeze niyo bamushaka kubona bari kwakora ivyo ko barakora bitandukanye ku isi ni kubera se wabo canke naho kameremere kari muri bo kabatuma bakora ivyo ko barakora kandi bavuze ngo bakora ivyo se yifuza bashitse umugambi wiwe bashitse yifuza kandi ntagitamwe atara kwica no gutikiza rero none mushaka kutubwira itandukano riri hagati y'ukijwe n'udakijijwe majambo make biroroshe
itandukano riri ukijijwe n'udakijijwe biroroshe nuko ukijijwe afise ubuzima bw'Imana muri we udakijijwe nta buzima bw'Imana afise muri we. Kadusome muri Yohani wa mbere cya gatanu Yohani cya gatanu gura ku murongo wa 12 haravuga ngo uwufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Itandukaniro rya mbere nuko ufise Kristo ari wafise ubwo bugingo. Ubugingo tuko turavuga tuvuga ubuzima tukiri ngaha mwisi n'ubuzima tuzobaho ibihe bidashira. Afite la vie éternelle. Afite la vie éternelle. La vie de Dieu. Nta buzima afite ubuzima bw'Imana. Mugabo itandukaniro ryere ry'umuntu adakijijwe nuko atabuzima afise. Afite la vie humaine nyene. Afite ubuzima bwo kubaho no ngaha anya. Kandi apfuye nta vyizigiro vya kazoza afise. Nta vyizigiro kuzo kubana n'Imana afise. Kadusome muri Yohani gice cya 3 36 haravuga ngo wizeye umwana arafise ubugingo budashira ariko uwutumvira umwana ntazobona ubugingo ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we. Aha bariko bavuga umuntu atarakizwa. Itandukaniro ry'ukije n'udakijijwe nuko ukijijwe afise ubugingo budashira. Udakijijwe nawe nta bugingo budashira afise muri we kandi yamana ishavu ry'Imana kuri we. Yamana uburake bw'Imana kuri we. Yamara ikondane. Nta vyizigira afise, nta vyakazoza, nta vy'ubuzima n'ibindi bizoba. Ushobora kumubona ariko aragenda mugabo ntaba ari muzima. Jambo ry'Imana ugiye gusoma mu itanguriro Imana irabwira Adamu iramubwira ngo muze mujye kuri biti byose biri ngaha ahanye mugabo ntimuze mujye ku igiti kimesha kibi n'iciza kuko umunsi wakiriye uzopfa. Imana ikiravuga urupfu yari kuvuga urupfu ruri fiziki yari kuvuga urupfu rw'ibihe bidashira urupfu bwo buryo bw'imwemu. Rero iyo umuntu atarakizwa itandukanye ry'umuntu akijwe n'udakijijwe nuko iyo umuntu atarakizwa mu buzima bwiwe bw'imwemu buba bwarapfuye nta buzima afise. Urashaka kubona ariko aragenda afise amahera afise imiduga mugabo nta buzima afise kuko nta vyizigiro vya kazoza afise nta vyizigiro byo kuzobana n'Imana bidashira kandi afise amazu afise amafaranga afise muyifu mwandi manjamo nta buzima afise. Nako kenshi avuga tujya umuntu afise ubuzima no ubuzima si burya ubuzima si ibintu ubuzima ni Kristo. Kubira ibyo birivuga yuko ufise umwana ari we afise ubuzima kudafise umwana atabuzima afise. Majambo make nivyo on. Murakode cyane none nigiki Imana ihamagarira udakijijwe ku ruhande rumwe n'ukijwe ku rundi ruhande. Majambo make uw'Imana ici Imana ihamagarira kudakijijwe ni jambo rimwe. Bisanga muri Yohani gice 10:3 Bibiliya ivuga ngo muri bwo bwingo budashira ngo ko bakumenya we Imana y'ukuri no ari Yesu Kristo. Ici Imana irindiriye ku muntu adakijijwe niko yizera Kristo kuko Kristo niyo nyishu y'ubwo buzima bwiwe. Nkuko nabivuze ufise umwana afise ubuzima. Umva ubuzima yibaza ko ashaka kuronka cyangwa yibwira ko afise adafise Kristo nta buzima bafise. Ubuzima nyakuri buri muri Kristo Yesu. Rero ikintu ihamagarira Imana ihamagarira umuntu atarakizwa umuntu atari ubuzima bwe Kristo no kumwiyegurira no kumwizera kuko Bibiliya iravuga ngo ubugingo budashira nuko bakumenya. Ubwo bugingo budashira abantu bifuza no kumenya Kristo no kumwizera no kwizera igikorwa yakoze. Hama umuntu akacakira nk'iciwe. Bibiliya ivuga yuko ucizeye acika umwana w'Imana. Abavuye mu mwiza yinjiye mu muco mu bwami bw'umwana wayikunda ari we Yesu Kristo. Tandiske rero uyu unyi akijijwe nawe ici Imana imuronderako. Ici Imana imuronderako ni ugiye gusoma muri Yohani 15 gwera ku murongo wa mbere. Yesu aravuga umugani w'umuzabibu. Avuga ngo je n'umuzabibu nawe muri amashami. Aravuga ngo uguma katwasome gatura dusome mathematics no tutahura neza. Cyo 15 gwera ku murongo wa mbere. Aravuga jewe ndi umuzabibu ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikurako kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Aha Yesu karavuga abantu basanzwe bari kuri we. Wowe n'umuzabibu. Abantu bavuga ko bakijijwe bameze nk'ishami rifashe kuri we.
bimufasheko avuga rero umuntu ashaka by'ukuri ko tugumana by'ukuri nuko angumako nuko angumako n'ubu mwebwe avuga umurongo wa 5 ni jewe muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe rero mu yandi majambo icimana irindiriye ku muntu yakijijwe nuko aguma aravuga ngo nije muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane kuko ataco mubasha gukora mutamfise mu mwandi majambo makeya icimana irindiriye kukijwe no kudakijijwe nuko ubwa mbere na mbere nuko nabivuze ukijijwe kimurindiriye ko nuko yakizwa nuko yizera Kristo hama rero uwo nawe yakijijwe nuko icimana imurindiriye ko nuko aguma muri ico kibanza kuko Kristo ni kibanza nje gutuma Yesu acavuga ngahanye ngo uguma Imana ikeneye kuguma uguma kuri we hama kugira ngo ubeho ubuzima bwo kumwitega kugira ibizo gihuzo mubona uguma kuri we gute umuntu aguma muri we mu majambo makwe aguma muri we gute aguma mu gusenga mu masengesho ugiye gusoma muri Zaburi 91 murongo wa mbere avuga ngo uwa mu bigobeko bw'icumba byose ugazoba mu gituzu cisumba byose uwa domera tiza kudomera mu kugumayo rero ni ikintu cyambere umuntu akora no kwiga gusenga naho uguma mu bwiza bw'Imana uri mu cumba hano uherera ikurarondera Imana igira kabiri no kurimbura kwijambo ry'Imana hama igira gatatu no kuyumvira ivyirikira kubwira niko kuguma muri we niko kugendana nayo mu yandi majambo murakoze cyane gose mbega dubari ibintu biryoshye cyane gose yuko udakijijwe icimana muhamagara no gukizwa hama hakera vie éternelle hama ukijijwe nawe ni kuguma muri iyo communion nawe nuko gusaba nawe ice mu ijambo ry'Imana no mu gusenga ndiko nibira kuri ibintu ntukuravuga haranaje bacavuga ati none turakeneye kumva uwo muntu mbega wewe atarakira ubuno buzima yaramerewe gute mbega wewe eta d'esprit yari imeze gute mbega warumerewe gute ico gihe utarakira Yesu Kristo kuko ndibaza bari mu bandi bajene waruryohewe ushaka kumbwira umutima wawe kuntu warumeze ico gihe majambo makigene byari nimeze nuko bwa mbere ko je nakuvukiye mu muryango w'abamizirima urumva kuvuga ngene nari meze amahoro ufite amahoro wa munezero ikintu cyambere negeze gushingira munsi ndabwira yuko ikintu cyambere naronse nkijijwe naronse amahoro umutima ubwa mbere na mbere eta uyu muntu adakijijwe je nari vise jogi nuko atamahoro ari vise ivyo nakora byose nuvumengo nta sense y'ubuzima bifise none bizoherera he niko ejo nshobora gupfa none kubaho no bisigura iki ntabuzima musanzwe no kubaho je ntabwo ntivyari binyohe korwa none niko mbaho kubera iki nti watwenga none naratwenga mbwa navuga abantu bashaka kubona uko ratwenga mugabo muri wewe urabizi gutameze neza kavuga none nivyo naravutse nivyo ndiko ndiga nivyo nzoronka akazi nkore none bizoca biherera nzorongora mu bizoca biherera none nzoca mpfe bizoca biherera he rero namafise ivyo bibazo niyo etanarindimo hama Imana irangirira umuntu umunsi umwe ndatahura vy'ukuri yuko ahantu honyine ashobora kurongera ubuzima ari muri Kristo Yesu nkuko nari nabivuze ufise umwana afise ubuzima Imana iguha bwa mbere nuko ibanze kaguha amahoro hamigira kabiri nuko guhivyizigiro byo kuzobana nayo bihe bidashira byo kuzobaho ubundi buzima après ubu turi muno munsi rero ico kintu iyo assurance nahandi hantu ushobora kwironka atari mu kwizera gisoma bwiza mu bigo bwawe yego mbega ico gihe nta bagenzi bari ufise nenda bafise muri ko murayagana bo ntiwumva ko atavyizigiro bafise uri mu bandi uri mu gikundi c'abandi uragerageza kwerekana isura nziza ugatwenga abantu bakabona kuryohewe mugabo ushitse muhira je ndavyibuka je nsema sinari bwana nakizwe mukenshi nararira ndi mu cumba je nyene nkavugana n'Imana bizoherera hanyene bizoherera hanyene ko nshobora gupfa mu mwanya n'umwanya none bizoherera hanyene je rero je muvyi yuko abagenzi nari mfise bo bashiza kuba berekana nkuko nanje nabikora bakina je kereka abantu kumeze neza ugafisa samba mugabo muri we ububizi kurusha muri we ububizi yuko ubuzima uri kuragendera n'amataribwo bashaka kubudakora ivyaha byinshi mugabo urabizi yuko ega gukora ivyaha ajya makata abantu bakora misana si yakondana umuntu ikondana umuntu muri we kibuza umuntu amahoro
nukora ko atabuzima afise muri we nta sense yo buzima afise nta kintu gituma yumva yo vyukejo mweza mu magene y'ivyo ndumva ko ico gihe utarakira buno bwingo budashira wari ubayeho umugabo ntiwabona impamvu yo kubaho kwawe ntiwabona impamvu uri hano ku isi mbega umazeho gukizwa eske ya mpamvu yo kubaho kwawe yarabayeho cyane gose impamvu yanje kubaho ni Kristo ni Paulo yavuze ngo kubaho ni Kristo gupfa ni Kristo ubu ndazi yuko ubuzinyungu ndazi ubuzima bwanje bwose bugariye ku muntu yitwa Kristo bugariye ku muntu yitwa Yesu ntamfise Yesu kana buzima afise ubupfuye nyene umuneka aravuga ubuzima abantu bavuga bashaka bacabona ibintu bibagaragara mugo hari ubuzima urashobora kuba atamahera ufise ngo karyohego ukamutwenga ukamunezerewe apana kubera ko ivyo bintu ari bidakwene kubironka mugo amahoro yawe ufise nkuko Yesu yavuze ngo amahoro ndabahaye ngo namahoro ahoraho samahoro ava ku bintu samahoro ava ku vyo poseda ku mashuri wize ku kazi ufise ku bintu ufise namahoro ava ku Mana ndiko ndimvira no tandukaniro ico gihe utarakizwa hari bikorwa harukora none umunsi wakijwe kandi bikora kurakora mbega uno munsi ibikorwa uri kurakora nibikorwa kuri akiya gihe uno munsi ushobora kumpa itandukaniro ry'umuntu akora akijijwe n'umuntu akora adakijijwe igitangazo ngaho riri nuko iyo umuntu ivyo umuntu akora adakijijwe akora kubw'inyungu yiwe akora kugira amenyeka akora kugira ngo ico aracoye kishiko hejuru mugabo igituma umuntu abikora ivyo bintu nuko atazi igituma yaremwe ivyaremwe byose byaremwe kugira bihicubahira Imana rero itandukaniro riri nuko ubunye ivyo nkora byose ndabikora pour la gloire de l'Éternel ndabikora kubw'icubahiro c'Imana nubwo na Bibiliya narabivuga ravuga ngo ivyo mukora byose mubikore nk'abikorera Imana naho kaba kantu gatoya ntugakore nk'uko umengo urikora kugira bakumenye kora kugira Kristo ari wamenyekana ko Kristo amenyekanye nawe ucumenyekana birivuga yuko ngo uwimatanyije n'umwamagira impwe nawe igihe uri kurarondera ko Imana imenyekana uzokwisanga nawe uri kuramenyekana kuko Imana ni mwe mbwo wewe uraboneka bazobona Kristo muri wewe kandi adutumye kuvyo twama je kaneza ko muri kano kanya nambara mu police kadukurikirana umusirikare umuntu muri politike umuntu ari mu ishengero wari wese kadukurikirana muri kano kanya nambara umuganga nambara umwigisha ariko arigisha yigisha pour la gloire de l'Éternel byose nambara mu police akora akazi kiwe neza nambara mu politicien akora akazi kiwe neza nambara umuganga ariko aravura avure mu izina rya Yesu ico dukora mu izina rya Yesu cyane gose mbega muri kano kanya hari abantu kadukurikirana bariko baravuga ati twamaze kumva eta y'umuntu adakijijwe ukuntu abameze kandi turumva ko iyo ukijijwe nawe ukuntu abameze bavuga ati none ubwo bugingo budashira twoshaka kubwakira babwakira gute bigenda gute eske mwotubwira ukuntu ubwo bugingo wabwakiriye ukuntu babwakira bishimye ijambo ry'Imana nta muco ufasha abantu nabo bakiye cette vie éternelle Gego cyane gose kwakira ubwo bugingo budashira si ibintu byinshi gose bwa mbere nambe no kumuntu atahora ko ari umunyabyaha biravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana umviriza natwe twese abari ngaha ku isi bose Imana twese yadushize mu kivunga iravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikiye yondi muge kintu bakwiye gutahura nuko ijambo ry'Imana tubwira yuko ngo Imana yavuze ngo urukundo Imana kunze bari mwisi ngo niko gatuma itanga umwana w'ikinege kugira umwizera wese ntazapfe rubi ariko azabwigo budashira mu yandi majambo kugira umuntu aronka ubwigo budashira kugira umuntu akizwe hategeza gutanga ikiguzi ko ibi birivuga ko bose bari bakoze ivyaha nta muntu umwe yari gushobora kuza gukiza umwana w'umuntu atari Imana yonyene birivuga yuko ngo Imana ngo ubwo basoma muri mu vyashore hano bavuga yuko ngo mwijuru habaye agacerere ngo mwijuru no mwisi baravuga ngo dutumende hama ngo wari yavyagiye ku ntebe y'inganje ariwe Kristo ngo yarameze nk'intama ngo iri imole ngo ravuga ngo nutumejewe bisigura yuko kwisi mwisi no mwijuru ni kuzimu nta muntu ashobora kukiza umwana w'umuntu atari Kristo Yesu Kristo rero Yesu yambaye mu biraza ha kwisi aza gupfira umwana w'umuntu ikituma ndabwira umuntu akarangurikira yuko agakiza gahagaze ku kintu kimwe gahagaze mu kwizera igikorwa Kristo yakoze igikorwa Kristo yakoze yuko yapfuye apfira ivyaha vyawe yuko yakubiswe akubitirwa ivyaha ari gukubitwa misanzwe birivuga ko bose bakoze ivyaha imbere y'Imana icaha shatima yacu canke igihano c'icaha cari urupfu cari uko isi yose ipfa kandi isi yose ntiyari ifise umuntu ayicungura
atari imana nyene kuko bose nta numwe yarafise ukwera gushora imanisha nta muntu ari gushora gutanga ikimazi imana yemera atari imana yonyene mwandi majambo rero Kristo araza hano mwisi arakubitwa akubitwa inkoni twari gukubitwa arapfa apfa urupfu twari gupfa ahanwa ivyo twe twari guhanwa imandi majambo rero mvuze mu majambo makiniki inye biri nkuko yabivuze ngo ufise umwana afise ubuzima uwizeye Kristo Yesu ntwaro nk'ubuzima mu Baroma igice c'icumurongo w'icenda bavuga ngo wizeresha umutima wawe ukatsoka ngo wizere iki ko Kristo yakoze yuko yapfuye apfira ivyaha vyawe hamuka mwatura katubivuge tusome amacha tusenga igice c'icumi umurongo w'icenda aravuga ngo kuko ni waturisha akanwa kawe no waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza agakiza kava mu kwizera mu kwizera iki mu kwizera ikorwa Kristo yakoze mu kwizera Kristo rero bizera Kristo gute wizera ikorwa Kristo yakoze nivyo muri umwanya ngomba kugira uri kurankurikira rero iki Imana iguhamagarira guha ubuzima bwawe Kristo muha gute nuko wemera kuri umunyavyaha hamukizira yuko Kristo yapfuye apfiriye wewe nta kindi Imana ikeneye ko wizera Kristo kuko ufise umwana afise ubuzima ukeneye ushaka nawe ubugingo budashira Bibiri tugira yuko ubugingo budashira rukumenya bisiri mu yandi majambo nukwakira Kristo nk'umwami kuza mu bugingo bwawe nukuvyizera wowe uri kurangurikira rero rukabuvyifuza muri no mwana fata ukuboko kwawe kwibijushe ku mutima hama ushaka gufata iyo ngingo usubira amajambo ndikunda ngira mvuge hamuyabwira Imana musubira sije ndikunda bikubwira ndikunda gufasha gusa kugira amajambo yabwire Kristo wakira ugakiza wakire Kristo muzima bwiwa wakira ubwo buzima muri wewe uve mu bwami bw'umwiza uve kwitwa umwana wa Satani ariko witwa umwana w'Imana fata ukuboko ushire ku mutima wawe hama usubire mu majambo yabwira Imana uvuge data we ko ndumunyavyaha data we ko nashobora kwikiza data we ko Kristo yakubiswe akubitwe inkoni nari gukubitwa yapfuye urupfu nari gupfa yazize ivyaje nakoze uno munsi rero ndamwizeye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje uno munsi ndavavanuye ivyaha byose ntora ngenderamo nemeye kumukurikira nemeye kubana nawe nemeye kumwizera urakoze data rero ko nkuye mu bwami bw'umwiza ukanshira mu bwami bw'umuco mu bwami bw'umwana wawe ukunda Yesu Kristo urakoze data imizenzi ndabisenda vyizera amen kaze rero wewe uri kuradukurikirana kino gikorwa weje gukora igikorwa gikomeye gose ukaba udafise ahantu usengera rondera ishengero riri hafi yiwawe bigisha Kristo ugende bakwigisha hama ndabizo dushingira inayo tubwira ivyo Kristo yagukoreye n'ingene ubuzima bwawe bwahindutse murakoze turashimiye cyane ku bantu baje gukizwa muri kano kanya bicimana amajambo aje kubabwira kwakira Yesu Kristo umwana mu buzima bwabo kandi turagushimiye cyane ku majambo wavuze ku bijyana n'agakiza badusigura ibintu bitandukanye ku bijyana n'adakijijwe n'umuntu akijijwe n'ukuri turabashimiye cyane kandi zira ko badukurikiranye bashe kwakira byinshi rero ndizera ko n'ikindi gihe twasuye kandi kubatumira mu byo twitaba cyane gose murakoze cyane turashimiye cyane n'uwo wese yari ko araba television Heritage ikindi kiganiro canyu c'umutumire ndizera ko byinshi mwakire ku bijyana n'agakiza mwashoye kubitahura kuko umukozi w'Imana Djibril aje kuduha umuco ku bijyana n'agakiza niki mwumvise etayo dakijijwe hamwe n'ukijijwe ndizera ko ari byinshi mwashoye gutahura rero murakoze cyane tuzosubira mu bindi biganiro merci beaucoup. God gave me a song I will sing for the rest of my life.